ibyaha byanje, ibyo nagendeyemo, ibyo nakoze mu ibanga by'abantu batazi, mbabarira, 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 marira ishavu, mbabarira ishavu, mbabarira inzigo, mbabarira ubujyaja, mbabarira lelelelebo sheketele. Vuga ngo Yesu, mbabarira ibyo nakoze muri kahise, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, mbabarira lelebo sheketele. Muri izi mbabazi ndabona hari ibintu Imana ikiramena, hari ibintu biriko birameneka, hari ibintu biriko biraturika. Vuga ngo Yesu, mbabarira ibyaha bya data, mbabarira ibyaha bya sokuru, mbabarira ibyaha by'umugore wanje, mbabarira ibyaha by'umugabo wanje, mbabarira. Mbabarira ibyo nagendeyemo ndi ku ishure, mbabarira ibyo nagendeyemo nkiri umukobwa, mbabarira ibyo nagendeyemo nkiri umusore. Telebo ketelebo kete. Vuga ngo Yesu, mbabarira ibyo nakoze mu ibanga, byo ntabwiye umufasha, byo ntabwiye uwo twubakanye, bya bindi atazi, bya bindi nanyegeza, bimwe narabwiye abakozi b'Imana. Telebo ugira ngo mbabarira, mbabarira byaha byo mu ibanga, byaha byo mu ibanga, bya bindi batazi, bya bindi batabonye, ariko wowe ubona mu ijoro ukahabona nko ku murango, ndiyerekanye imbere yawe. Detenebo telebo shiketelebo. Kumiza ibiganza hejuru, Imana irikira kubabarira, Imana irikira kubabarira. Nyuma y'imbabazi nta kindi kintu kiza, imbabazi z'Imana iyo zatwikiriye umuntu, ibindi byose biragenda neza. Jesus, 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 Jesus. Imbabazi zawe Mana, ndabona imizimu iriko iraturumbuka mu bantu, ndabona abadayimoni bariko baraturumbuka mu bantu, ndabona abantu bari bazirikiye ahantu bariko barahava, bariko barahava. Imana iriko irarekura abari baraziritswe n'ivyaha, abari baraziritswe n'ingeso mbi, abari baraziritswe n'ivya kera. Yeah! Kora ku bantu bawe Mwana, kora ku bantu bawe Mwana, kora ku bantu bawe Yesu, kora ku bwoko bwawe Data, kora ku bantu bawe Mwami, kora ku bantu bawe Yesu, kora ku bwoko bwawe Mwami, kora ku bwoko bwawe Yesu. Abakozi b'Imana mube maso, abakozi b'Imana mube hange, abakozi b'Imana mutangure mube hange.
Fire, 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 fire. Umuriro, 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 umuriro. La 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 la. Tekelebaya. Teremo. Tok finima. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Hari ibintu Imana iri kiratutumura. Hari ibintu Imana iri kiratutumura. Hari ibintu Imana iri kiratutumura. Imana yakubabariye. Senga sindabumva. Sindabumva semerera, semerera, semerera. Semerera uvuga ngo mwami Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Detruiza. Pomora. Toka. 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 Vuze ngo rekura. 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 Sambura. 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 Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Bandanya gusenga muri rwacu, muri rwacu, muri rwacu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bandanya isengesho. Turira, 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 turira. Turira, 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 turira. Turira, 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 turira. Pomora, 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 pomora. Pomora, 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 pomora. Pomora, pomora, pomora. Como da senga, como da senga. Microfone, vai meio microfone doce. Agarra hejuru senga. Toca. 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 Zamuka hejuru watsu umuriro. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Yesu, Yesu. Mwizina rya Senga mu Yesu mbaraga. Kristo. Mana turahamagaje imbaraga zawe, reka ubushobozi bwawe bugaragare, reka imbaraga zibohora, Mana zibohora ubwoko bwawe, mwizina rya Yesu Kristo. Umuriro wawe wake, turamanuye umuriro, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, uturira utongore, mwizina rya Yesu. Ivyabosha ubwoko bw'Imana, ivyabosha abana b'Imana, mwizina rya Yesu. Ivyo batugaburiye, Mana bigatuma mwami tuba tutakagombye kumera, reka imbaraga zibohora, zibohora inda zacu, zibohora ubuzima bwacu. Umuriro, umuriro, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro, umuriro, umuriro wake, umuriro wake, turamanuye umuriro, 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 umuriro. Umuriro, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe Mana, reka zikore ku bwoko bwawe, reka zikore ku bana bawe, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Mana urumuriro Mana, turamagaza umuriro, turamagaza ubushobozi, turamagaza ubushobozi, ubushobozi bw'Imana, ugukora kw'Imana, mwizina rya Yesu. Mana turi imbere yawe, turakeneye gukorwaho nawe, turakeneye kubohorwa nawe, turakeneye gutabagwa nawe. Hari ibyagiye bituboha, hari ibyagiye bituzirika, ariko mwami Mana imbere yawe aho niho dutabarirwa. Reka umuriro wawe, reka imbaraga zawe, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Umuriro
ubushobozi bwawe buze busambure ibyabosha ubwoko bwawe, Urahiye. ibyabosha abana Urahiye. bawe, Urahiye. abazimu bashe Urahiye. Urahiye. Yes. urayakayabase, turaturira abazimu, turaturira imyuka mibi, turaturira amangetenge, turasangangura ubasha bw'umwiza mu izina rya Yesu. Umwiza Ubushobozi wose wari ku Imbaraga buzima z'Imana. bwacu mu Imbaraga izina z'Imana. rya Yesu, Imbaraga z'amaraso ya Yesu. turitandukanya nawo. Imbaraga z'amaraso ya Yesu. Rutayababa, Abakozi b'Imana badamu. oyakayabase, imbaraga, 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 imbaraga. Yerababa, ritayababa, oratayababa, mu izina rya Yesu. Ububasha bw'Imana, ububasha bw'Imana, Kwa jina la ububasha Yesu. bw'Imana, Kwa jina la bukure Yesu. ibintu byose Kwa jina la Yesu. byazanywe na Kwa jina la Yesu. Satani, umwiza Kwa wose jina la Yesu. unge ku buzima Rekura. bwacu, mu izina Rekura. rya Yesu. Rekura. Abazimu barekure, Rekura. barekure ubwoko bw'Imana, Rekura. mu izina rya Sohoka. Yesu. Yerababa, oh la 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 la, ri, lo la Toka. la la. Yesu, 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 Vamos. Yesu. Vamos. Yesu, 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 Vamos. Yesu. Sezera. Yesu. Sezera. Yesu. Zamuka hariya imbere. Rorora isisi. Muricaye, muricaye. Muricaye, muricaye. Umuriro wawe Mana, mu izina rya Muricaye. Yesu. Umuriro wawe, umuriro, 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 Muricaye. umuriro wake muri ino teraniro. Umuriro wawe Mana, uturira abadayimoni, Kwa jina la uturira Yesu. imizimu, Kwa uturira jina la Yesu. abarozi, mu izina rya Yesu. Oh, Abo bantu Yesu, bicaye Yesu, bahaguruke. Yesu, 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 Yesu. Oratayamashi, ritakayababa, rotayababa, shikorobose, ritayababa. Imbaraga, 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 imbaraga z'Imana, imbaraga zimira izindi mbaraga, imbaraga zimira imbaraga za Satani, imbaraga z'Imana zimira imbaraga z'abarozi, mu izina rya Yesu. Imbaraga, Toka. imbaraga, rotayamashi. Oh Yesu, Yesu, reka ubushobozi bwawe, reka ubushobozi bwawe, reka ubushobozi bwawe, reka ubushobozi bwawe, Mana, ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu. Bwimura ibidakwiriye, bwimura ibitabereye, bwimura ibyatuzengereje, Uyu muntu ko bwimura bamuteye abakozi ibyatumugaje mu izina rya Yesu. Oh haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, reka ubushobozi bwawe bukura amangetenge yose, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana, Mana, oh haleluya. Urushengero rwose Mana, turugotesheje umuriro wawe, turugotesheje umuriro wawe. Satani nta kibanza, nta sakandirizo, baronka muri kino kibanza. Oh, tukigotesheje umuriro wawe mu izina rya Yesu. Mana, Iki tumukomeye kibanza amashyi menshi. tugotesheje Mu umuriro izina rya wawe Yesu. mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Ngume muhagaze mwese abicaye muhagarare, 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 abicaye hagarare. Uyu mwana mama we nazi. Uyu mwana nazi mama we. Umwana dukuyiwe. Uyu mwana ibintu bamutoye nibyo bamutongerereyeko, ariko nta kibazo kiri muri bijya byose batowe nibyo abarozi batongerereyeko, kugira ngo napfa muze mumenye ngo yishwe nibi, ariko sibyo. Imana yo mu ijuru iramukijije mu izina rya Yesu. Amaraso
narabohowe kuko nzi yuko benshi bari bazi ko nkiriwa yampinduye izina amizina reka mbabwire ariko ntabwo ariko umukobwa afatwe n'abagabo ari abamama umviriza umusozi we bibwire warasize ibendera ry'urwibutso zogaruka nje kukubwira ko nangiriye neza mana mu izina rya Yesu turamwatsa abarozi turamwatsa satani turamwatsa abamuziritse turamwatsa abamuboshe turamwatsa abamugaranye turamubohoye mu izina turamubohoye mu izina turamwatsa abarozi mu izina turamwatsa ikuzimu mu izina arabohoka mu izina byo batongereye ko biramurekura mu izina 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 ibiri mu mutwe mu izina mu maboko mu izina mu maguru mu izina amashi menshi ku mwami wacu Yesu amashi ku mwami wacu Yesu tela haleluya umviriza wa Musa Zogaruka kukubwira ko yangiriye neza amizinarisha amaraso yamenetse yankuyeho ndaririmba kuko nzi amashi menshi ku mwami wacu Yesu fata ikimazi uhaguruke fata ikimazi fata ishikanwa ry'ikimazi cy'uyu munsi cy'igicaniro cy'uyu munsi uhaguruke ushire mu giseke uvuga ngo ndemeje ibyavuzwe byose ku buzima bwanje uyu munsi ivyo Imana yavuze byose ndabihinduye ivyanje Imana ikugirire neza haguruka ushire ikimazi cyawe mu giseke Mungu akubariki yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe narabohowe
bisanzwe nubifatire nk'ibyo muri kamenyere si ukubera ko ari ugushaka amafaranga n'uwo yashaka ntacyo bitwaye ariko ibyo bifite icyo bivuze mu isi imwe. Abarundi baciye umugani ngo batabizi bicwa no kutabimenya. Kubimenya ibwo buzima bisama oradashi duwiwe nawe nuwanje anazi nanje namuzi. Kubimenya ibwo buzima bisama oradashi. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Zanira uwo mwana ndamusaba. Mw'izina ry'ubutware Imana yampamagaye, uyu mwana ndamuzituye ahantu bamushize, ahantu bamuzirikiye, guhera uyu munsi nabohoke. Iyi ntambuka mama we yagize ahagira ukwizera akaza hano, ndavuze ngo Mana ukora igitangaza cemeza abantu, abatari bwakumenye bakumenye, abatari bwakwizere bakwizere. Mana ukora igitangaza kubw'uyu mwana, ku kwezi kwa12 ku kwezi kw'intsinzi. Jambo ryaravuga ngo mu kwezi kwa12 kwitwa Adari birahinduka, ku munsi bwacu abayuda bapfa birahinduka. Ndasenga uyu mwana ngo bihinduke, umukize, umubohora, umugorora amaguru, yidegemvye mu izina rya Yesu. Imana iramukijije, nawe uyikorere, nawe uyikorere. Niko ubukuza hano gusa kugira ngo umwana wakire. Ibitangaza Imana igiye kukwereka bituma uyikorera nawe. Mwokomera Yesu amashi. Turarangije amateraniro. Inirwa y'abaririmbyi dusabe uwo abayoboye aze tumusenge mu gishingo cyawo. Nimba ari indi group yari yazanye rwaye ayise bice tuyisenge. Yesu ashimwe. Katubasengere Imana. Ari indi group yari yazanye. Mana tubasenge abaririmbyi ngo bagirire neza. Ubushobozi bw'Imana bukora igitangaza. Mana ubahezagire. Ku kwezi kuza kutubera ukwezi kw'intsinzi. Kuza kutubera ukwezi ko kugirirwa neza. Mana tuze twishura ikibanza bitatugoye mu izina rya Yesu. Amen. Twagomba tubamenyeshe ko uku kwezi twavuganye mu magroupe y'abarongoye amafamiye. Uku kwezi mugerageze mukorere mu mafamiye. Haleluya. Mukorere mu mafamiye. Hanyuma abarongoye amafamiye bashikirize abo twaberetse. Hanyuma mbere y'ukwezi bashikane hano icumi wese yakoze, groupe yose yakoze. Imana ibahezagire. Ari ikintu cyavuzwe hano cyamwe ne data yagize ikibazo baramwiba. Akirashinga naye ngaha yabivuze. Nari namaze kubitegura ko nza kubibabwira hano mu matangazo kugira ngo famiye zose zigende zigire ikintu zirondera. Haleluya. Nashike hano Beatrice. Shikano mumubona. Swe mumuboneka. Nta kintu na kimwe afise. Byahuriranye n'ibikorwa byinshi twarimo. Nitwagira icyo dushoboye gukora muri uwo mwanya. Turipfuza ko famiye zose zo kwiorganiza. Umuntu wese akagira icyo akora. Ni mumubone. Ushobora gukorwako ukaba ufise akamatera ukakamuzanira. Ushobora gukorwako ukaba ufise amashuka ukayamuzanira. Ushobora gukorwako ukaba ufise amasahani ukamuzanira isahani imwe canke zibiri. Ushobora gukorwako uko mwe mu Imana zo gukorako. Ico mwe mu Imana uzumva kugiye gukora ukimuhe.
niba ari igitenge, niba ari kanzu, niba ari iki, icyo wumva mwemu w'Imana kuyoborera gukora kuri we mugikore. Amen. Imana ibahezagire. Rero mu mafamiye mugende, famiye yose igende irondera ikintu itanga. Mutanga 2,000, 5,000, 10, famiye zose zegeranye kugira ngo dushobore kugira ikintu tumushikirije. Imana ibahezagire. Surashaka gusura mu bibanza. Niyo mpamvu twarakoranye n'abarongozi b'amafamiye turavuga tuti kubera ishengero ririko rirakura nitwoshobora kuza turafasha umuntu umwe. Ni byiza ko famiye ziza zirakorana, umuntu abe muri famiye. Umuntu atagira famiye bizomugora agize ikibazo. Saba ko umukristo wese wo muri repentance agira famiye, agira umuryango. Kijya kibazo cabananiye muri famiye mugishira umukuru w'amafamiye, amafamiye zose zicigeko. Arico bashoboye gukemura bagikemura. Murabona ntitwobishobora kuza turakira ikibazo cy'umuntu umwe wese utubishobora. Ishengero naryo ni rinini kandi ibibazo nibizobura tukiri mu isi. Rero kugira ngo iyo mitwaro yorohe mugerageze kuza murakora mu miryango. Sivyo byiza? Sivyo byiza? Kugira ngo bikunde mumenyane. Umukristo ari hana atari muri famiye, ejo kagira ikibazo ntuzovuge ngo ishengero ntiryakwitayeho. Ikindi ntituzofasha umuntu nawe atagorora amaboko. Umuntu adakora adafasha nawe mu bandi ntituzomufasha. Abantu mwese muyoboye imigwi, umuntu yagize icyo akora mumwandika, muba mufise ikaye mwandikamo umuntu wese muco yakoze. Niba ari umuntu twafashije mwandika batanze. Niyagira ikibazo muzoraba muri ico gitabo cyanyu ko nawe ashigikira abandi. Niyo badashigikira abandi tuzomureka kandi Imana izomuduhora. Sivyo? Sivyo? Wagafunika bagara ubumwe akarenge. Nimba nawe uri sinda bibazwa ukabutita ivyo bikorwa, nawe nugira ibibazo tuzokuraba mutakubona. Ko nitwoshobora kwikorera ibibazo by'abantu nabo batikorera ibibazo by'abandi. Umuntu akoregwa nukorera abandi. Imana ibahezage. Nuko turarangije uyu mwanya nyene ubu ca tuvugana n'abadiyakoni. Reka sabe Rangide yasabye abana, yazanye abana tebye abazanye tubasengere. Turiko turasozera bace baza tubasengere. Imana ibahezage. Cha tubonana n'abadiyakoni. Bose atamudiyakoni numwe asigaye. Nibaza ko atazindi programme zindi zihari. Kugeza kuwa Mungu famiye zose muzoye mwagize ikintu muzana tushoboye gushikiriza Beatrice. Imana ibahezagire. Hagarara turangize. Imana chuniziza cyane n'inshuti tasigeri. Haleluya. Urukundo ndigwishi kandi na rero wewe nangoni so emuwawa Tusigame Yesu Kristo. Rangide ageze ubuntu n'ukuri n'amahoro bibane namwe. Iyi ndwi babere indwi yo kwakira mu izina rya Yesu. Iyi ndwi babere indwi yo guhezagirwa mu izina rya Yesu. Iyi ndwi babere indwi yo kwakira umugisha mu izina rya Yesu. Mwakira ibifadika, amahoro ajane namwe. Mwe muyera bitangira imbere, abansi banyu baze bave mu nzira murengane indwi yose mu izina rya Yesu. Ze duhuriye ngaha ku munsi wa gatatu ibintu bimeze neza, mufise intahe. Imana ibampera intahe.